paraporo ko bategezwa gukora ariko n'ubundi garutse dafise squad yayikwiye bwa mbere kumenga ubutumwa nubwo babwakiriye Afrika garutse hanyerera bon Afrika garutse hanyerera ugiye kuvyiyumvira ko kuno ariko nibaza yuko bahawe ubutumwa bagomba kubugendera absence niza abagabo bagera kuri babiri Leandro Barde n'umugabo bitwa Frankie de Jong sino je Bible Grevisse sindamuharura ko mu bantu bagize absence nini nya cyane nubwo nawe nyene rimwe na rimwe abafatiye runini equipe yagize pre-season itse ubwoba ureke na pre-season urukino bakinya na Levante baza gukora comeback sore yinjiye mu kibuga na Daniel Or murabona yuko organisation hagati mu kibuga yarahindutse bina facilite equipe numwe mu basore bitanga numwe mu basore bazire recuperation numwe mu basore bafise baro bashobora gukinisha abagenzi babo rimwe na rimwe akanatsinda wanashaka numwe mu basore afise rigeri tebwo ikina no vuga ngo na karite ishobora kubikomeye gusumba izindi afise ariko no munsi singomba kumarura mu Abakinyi Barcelona yo buri kagogwa kuko bande touche rimwe aba mediateur benshi cyane nabonye bagaruye Marc Bernal bafise Makasado biri preview ko ashaka kuzokoreshwa ku rukino rwa Valence atagihindutse Frike message yatanze mu Bakinyi biwe ndindiriye kuraba eske Pedri Gonzalez yarayumvise Rafinha yarayumvise Lamine Yamal yarayumvise Robert Lewandowski yarayumvise abo bamaze kuba bayitahura ibisigaye Jenzo mabana yuko biri facile cyane amakenga manini nya cyane sayo kubabura ahubwo ku giti ciwanje amakenga manini nya nayo umugabo bitwa Gilles Olivier Kunde ahari atakibazo na kimwe afise c'imvune ariko gwego gwasuye hasi cyane wanaravye Treve international hagera ahantu iminota 55 56 Didier Deschamps aramusohoye hinjiye Benjamin Pavard Frika ifise umwanya no kugarura performance ya agasore nkamaro guto kwacizwa ngo harageze kwa mutwara umwanya mu yogumuko aho nyene Mike bariho twinjirira nitwo konta ku badahari ariko dukonte ku bahari bigaragara ngo kote performance physique bameze neza ariko nako performance mu kibuga kuri tapi vere ni sawa ubwo nitwogira amadute ko nubwo batahuye message ariko fraîcheur physique yabishobora kubampesha kumeta an application canke gushira mu ngiro ivyo mumenyereza bifuza ko no munsi cyane ko Yamal avuye yakorejwe muri equipe zo ya Espagne Rafinha yakoreshejwe kandi nawe yakorejwe no mu ngiro we na hari peut-être ashobora no kuba yona uruhurwo kugira ngo umumenyereza amugire 100% kuri St James Park bakina na Newcastle mu ndwi Pedri Gonzalez yakoreshejwe birashimwa wowe nta nuko yigeze nasohoka ama Treve international burya nitwogira ubwoba ko abameze neza kuri tapi vere byo batanga bashobora kuba barumvise ubutumwa ariko kote physique uburyo bateguwe bivanye nuko barushe bikaba bimwe mu namba mituma tubona ubu butumwa batahuye batabushira mu ngiro ibimenyetso byo bitwereka ko Flick afise byinshi gukora muri equipe yitwa FC Barcelona je novuga ko byamaze kugaragara byaramaze kugaragara yuko umumenyereza twa Hansi Flick asabwa gusubira kandi kwiyumvira yandi mayeri asabwa kandi gusubira kugira izindi nyunganyo nshasha muri equipe yogira ngo nimiburi ivyo yatwijije ko tugomba kubona equipe no mwaka ifise objective zo gutahukana ibikombe itatahukanya mwaka uheze bibe vyo ko ndashaka se iryo hangiro ribe ryoshika ko ijana kwijana bivuze ngo nawe yabibonye kare anatanga ubutumwa butatu butandukanye kuri match zitatu zitandukanye equipe yakinye bwa mbere batangwe batsinda Mallorca basubira batsindwa na batsinda Levante kukanyuma bagabona na Rayo Vallecano ukabona ko umenyereza nawe nk'umuntu yamenyereye equipe y'ubwo ivyi producer muri mu nkino nk'umumenyereza nawe ariko arabona ko hari kintu kigaragara coba cyarindutse muri equipe yiwe na Chanchan uguhororokegwa kwa babakinyi biwe beza yarafise batuma hari situation zimwe zishobora kuba debloquer umwanya uyuca nkuriye ari nayo mpamvu atanarindiriye cyane yuko bakinyi bagenda hama ngo bazobigarukemo bavuye muri Treve international ahubwo yahisemo kuri nama y'igihutihuti na equipe yiwe abakinyi barungika muri Treve international mugabo bafise ubutumwa bajanye aha rero nibaza ko kino cyabo gucara kintu gikomeye cyamenyereza yarakoze kuko uno munsi naho twariko turiko turiyumvira tuti agiye gukora iki cyangwa se aratanga ubutumwa bumeze gute
mugabo franchement ubutumwa yabanje kugenda butanze buri mukinnyi wese yagiye yirimbura icyo abona gikwiye kugwa muri equipe kugira ngo dusure kandi kubona equipe ku musaruro mwiza wayo nk'uwo yatweretse mu mwaka uheze ariko kandi binajanirana na objectif umumenyereza ndetse n'abakinyi guhera kuri president wa equipe bihaye inose zo kuvuga ngo turifuza igikombe cy'amatwi kugaruka imuhiri wacu i Catalogne bivuze ngo muri weekend abakinyi bavuye muri Treve international nivyo babivuze abatari bake bakoreshejwe ariko kandi mu mwaka wese twabonye abakinyi bagira performance nziza kandi bavuye muri Treve international kuko na Treve zabaye mu mwaka wese kandi ncabuje ko tubona yamara mwiza muri version yiwe ncabuje ko tubona abakinyi bagira batandukanye muri version zabo rero je no musina shima aba Espanyol bo navuga ngo bari muri la majority y'abakinyi equipe yari kirakoresha cyangwa ngendegwa ko bakinye na Turkiya kirikare cyane bigarukira muri Espagne gutegura match ivyo rero biri ko biratwereka ngo peut-être bivanye nuko bashobora kuba bakinye muri Treve international bashobora kuba batahagaze neza physiquement ariko no muri Treve international yahuriba sinshasha igomba kubicitwaza ariko kandi izo nahoraho by the way ahubwo ni challenge n'umuntu umenyereza agomba kuhura nayo akamengena nayo yitwaramo kugira ngo bikunde abayotunga equipe ushobora kuba yohangana n'ivyo bibazo kuko equipe idangana ibibazo equipe umenyereza physique ashobora gusurmonta amamama nkaya hamwe bose baba bakurindira bana guteza imitego ubwo nabigaragaza ngo arugwego ubutarashaka ko mubijanga no kwitegura na cancan gutahukana ibikombe rero ndumva tito bicitwazo bikomeye cyane ku mugabo witwa Afrique na equipe yiwe ngurumva ngo twaciye muri Treve international wibuke ko abakinyi bavuze ngo umukinyi twaturagiye muri Treve franchement nkayamara avaye ko je muri Treve yavuze ati ivyo umenyereza yatubwiye tugiye kuvyirimbura ko kandi nabizeza ko tugiye garuka tubona equipe nziza ishobora gutanga n'umusaruro mwiza by the way kuri tapive Barcelona igarutse imbere y'abafana bayo nubwo atari kuri Estadio Camp Nou nkuko vyari vyitezwe kuri Spotify Camp Nou ko bashaka kugaruka kuri match ya Valence bahawe favor baraza ko bakina n'urukino kuri Johan Cruyff Arena ni kibuga gisanzwe gikinirwa ko no mugwi wa Barcelona wabigeme bahabwa kwakira novuga ngo kizoba cakira abantu bagera ku 600 mu gihe novuga ngo deja muri Liga bakwexija ko ata equipe igomba gukina ku kibuga gifise capacity musi y'abantu 800 ariko bino barabibemereye ibero kandi bikerekana ngo Barcelona mu nkino zibiri ziheruka bakina Valence bayisinze ibitsindo 12 banke sakimwe kwitwa ko bari muhira naho yo bari centre d'entraînement ariko gwabo nyuma y'inkino zitatu zose ari exterieur kwitwa ko bisanze imbere mu adversaire bigaragara ngo ni imwe muri equipe yaboroye cyane cyo bari kimwe mu bintu bivuga ngo Afrique nubwo kujya mugora ariko twokwizera ko cette fois agiye gukora ibintu naho barimo kugerageza ariko bigakunda dufatiye kuri izi facteurs zibiri kintu maze kubona muri La Liga canke no mu yandi mashampiyona wanashaka ariko cyane La Liga hariho equipe bera bete noir yindi hakaba n'indi equipe yo yayimetrije iyitsinda buri munsi umugabo witwa Yatanze Freak mu mwaka uheze ntitwabigiranye n'ivyo no mwaka ko mwaka uheze yarafise equipe novuga ngo ihagaze neza mu buryo bwo gusatira mu buryo bwo kurekipera iyo mipira mu buryo bwa defense burya baratakaje ikintu gikomeye cyane iyi system yo gukoresha amahorja ba adversaire burya metre wabo yari umugabo witwa Inigo Martinez yamaze kuba atandukana na equipe ariko nagira ndakubwira ngo agomba kwiga nimba Inigo Martinez yagiye ninde wundi muntu ngomba gutuma aba met pièce yino system yacu yoko umusatirize ashobora kwisanga imipira itanateye mu izamu yose yarahagaze muri offside nubwo amasaison arabira atandukanye yo mu mwaka weze n'ino mwaka ariko Valence hari message basigaranye inkino zibiri dukinye na Barcelona dutsinzwe ibitsindo 12 kuri kimwe iyi ni message ikwereka ngo umugabo witwa Yatanze Freak ari capable ko yanagutsinda n'ibitsindo 20 mu rukino rumwe wowe rero Valence iyi message igomba kugusigamo ikintu kivuga ni naba ntiteguye ata changement iriho macabre habaye bivanye n'ivyo twarimo mu mwaka uheze mugomba kuza mupanitse mukamenya ngo Barcelona ya Afrique n'ubundi ratwongera ibitsindo bifadika hano Afrique agiye gukina buza abakinyi biwe bangendegwa ko ndavuga Leandro Barde muri defense nkavuga n'umugabo witwa Frankie de Jong bamwe mu bagabo novuga ngo muri construction ya equipe ya Barcelona bari ari bakirumara cyane mugabo nituramenya ku munsi w'Imana nimero 3 nimba zo Geoffrey Torrente canke nimba zo Gerard Martin mugabo turamaze kuba hasire ibice 90 kwijana cyangwa 95 ngo
mu mwanya wa Frenkie de Jong hazokina Marc Casado bisigoye ngo Casado kumutuma Valence imaze kuba official ijana ku ijana c'est simple gutuma Casado ukamutuma imbere ya Valence nta kintu kimwe atokuzanira ahubwo sero mu mado convaincre ko kwa kundi bamuzi mwaka kwezi ariko bikimeze ahubwo ni wa mwanya mwiza wo kwemeza abantu ngo jewe Casado mwabonye mu mwaka kwezi imbere ya za Bayern na za Real ni jewe Casado ngihari ngomba no kuduza urwego kugira ngo club dukomeze tuyigwane ati ngini impamvu yanatumye ahubwo nasohoka nka ibi rero binyereke ngo Barcelona imbere ya Valence sico gipimo ciza cyo gupima ko abasore ba Afrique bagarukanye urwego ahubwo Afrique akomeza akore ategura abakinyi biwe uwitwa Marcus Rashford bivugwa yuko amahirwe menshi bashobora kuza kwisanga ku mwanya wo ku 11 bivanye nuko Rafinha yavuye muri Treve International muri Brazil arushe akagira urugendo rurerure Afrique adashobora gufata izo risque zo kuzana Rafinha mu gihe akimukeneye mu nkino ziri imbere bafise za Newcastle n'izindi zigiye zitandukanye muri za Champions League Afrique agomba gukomeza gutegura abakinyi biwe physiquement gusumba uko yanategura n'urukino rwa Valence wanashaka kuko namuzi Valence rafise message ibemeza ngo nitutaba twariteguye bishoboka turi destabilize imbere ya Barcelona tutaranakina turazi ngo Barcelona ya Afrique ntifyina yo twongera bijya bitsinda même si Barcelona itazoza imeze neza mugana namwe Valence ne mutamwa ariteguye iyo message Afrique yabahe mu mwaka uheze iracabicara ikahanika babwira ngo Barcelona na Valence ne equipe zibiri zidasa rero abantu ntitugombe gupimira equipe ya Afrique ngo ubutumwa yahaye abakinyi bagarutse bameze neza canke ibigiye bitandukanye ku rukino rwa Valence ahubwo dutangure dutume Afrique n'ubundi ngo komeza ugenda urondere niveau canke performance physique y'abakinyi nka ba Marcus Rashford y'abakinyi nka ba Rafinha y'abakinyi nka ba Lamine Yamal ndetse nabandi bagiye batandukanye kugira ngo tuze tuje tugende kuri St James Park tuze tugende ahagiye hatandukanye kuri za Parc des Princes nako Paris Saint-Germain nako zonakinira muhira camp nishura kuzo yaranuguruye tumeze neza abasore bahagaze neza physiquement tushobora guhangagurana n'umwe mu ba adversaire bari bose twashobora kwa affronta comme ça dusubire tubone Barcelona imeze neza Yes, yumvikana ko ni Barcelona bagarutse nyuma yo guhabwa ubutumwa n'umumenyereza azwi ya Yatanze n'ukundira tukaraba mbega ubutumwa yahaye abakinyi be barabwumvise nyuma yuko n'ubundi bagarutse bigaragara ko ari bice Rafinha rushe Ronaldo Araujo rushe nyuma yo kuva muri Amerika y'Amajepfo urugendo rw'amasaga kuri 28 mu ndege umvikana ko bizaba byoroshe mu gihe bari mu mvune bose atanu umwe aragaruka ndetse n'uwari kuba yagarutse bataza kuba bafata riske ndavuga witwa Frenkie de Jong aza kumureka yigumire akora imyimenyerezo individuel gutyo bamuronke kuri match ya Newcastle United ku munsi wa kane mu ndwi iza birumvikana ko reka duce gato mu jana Ballon d'Or rukomeje kuvugisha benshi mbere yuko duhava twinjira mu gihugu cy'Ubwongereza muri Manchester Derby ariko turabe hagati ya Ruben Amorim muri mugaswiza ya Pep Guardiola nikiye cyo baciza nka rezita mu rukino bagiye kuba bahura mu jana Ballon d'Or nabonye hari umunyamakuru akomeye cyane mu gihugu cya Espagne akora Mundo Deportivo n'ubundi we narota ariko ibijanye na propaganda za Ballon d'Or kuri Lamine Yamal ariko kandi nazindutse ndaba ku mbuga zigiye zitandukanye buriya ngwa kuri video y'umwe mu banavuga ngo reka tugaruke ku bintu bibiri nawe ubanza